Haleluya, atwambika ubwiza bwiwe. Ubwiza bw'Imana ni umwambaro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndakunda kubwira abantu ngo Bibiliya ni abantu barashobora kuvuga ngo Esteri ngo yari mwiza ngo ashimwa n'umwami, ariko Bibiliya tubwira ngo Esteri Imana yamuhaye igikundiro, yamuhaye faveur. Kuko faveur y'Imana nayo nesa fait partie y'ubwiza bw'Imana. Imana iguhaye faveur ugakundwa ibintu bigacamwo. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo uzi ko iyo faveur uyifise, niyo ugiye muri interview mu kazi, ntugenda wabizi ibyo wapafye, kuko bijya byo gupapa nuko ubi kudepanda kuri capacité zawe, ukabuzi kuri faible, uvuga igifaransa nabi. No, iyo umuntu azi ko afise ubwiza bw'Imana, afise faveur, uragenda muri interview n'ibifaransa byawe rimwe na rimwe bigwaye, ariko abantu bakaraba assurance yawe ntibayumve. Haleluya, kuko byose bivana n'ingene wowe ubizi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, iyo uzi ko hari icyo Imana yakwambitse uragitambukira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti ubwiza bw'Imana ni umwambaro Imana itwambika. Iyo duserutse ntiduseruka turaba ingene dusa cyangwa uduhuzu twanje dushaje, oyaye. Ariko kandi nk'uko Imana yambitse amashugwe yo ku misozi ikayaha ubwiza, niko n'Imana yambika ishengero ryayo, kuko ryo ntirigiye gutabwa mu ziko, ariko azobana naryo ibihe bidashira. Aratwambika. Hari ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwacu. Iyo ugiye kurondera ivyo urondera, reka kuvuga ngo jewe ngo ntibanzi, jewe izo ni considération sociale zikudisqualifia. Ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo hari umwambaro Imana itwambika. Hari ubwiza bw'Imana ishengero rigomba kwizera ngo yaranyambitse. Uri kura performing, uri kurakora igikorwa, uri ku kazi kawe, ukamenya ngo hari ubwiza bw'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ukamenya ngo yaranyambitse, yaransize.